Ubutumwa tushikirije abenegihugu kuri uyu munsi uri hejuru nuko duhejeje kugurura ku mugaragaro ukumenyesha abenegihugu yuko kuva ku itariki 20 z'ukwezi k'umunani gushika ku itariki 5 z'ukwezi kw'icenda bashobora gushikana imigambi yabo kugira ngo mu mugambi Prete nyunganira kugira ngo bazoronke inyunganizi iri hagati y'amafaranga y'abanyaburaya amajana 2 n'amajana 250 ibihumbi amajana 2 n'ibihumbi amajana 250. Ivyo rero iyo nyunganizi ikazofasha kugira ngo abariko barakora ibikorwa vyo kwiteza imbere mu bisata bitandukanye twashikirije bazoshobore kuronka ibikoresho byankenerwa nk'ibyo twavuga ama equipment n'ibindi kugira ngo ibikorwa vyabo byo kwiteza imbere bitera imbere bashobore gutanga akazi no kubandi bene. Fise amafaranga angana n'imiliyoni 20 z'amafaranga y'abanyaburaya ategekanijwe kuzokunganira amashirahamwe agera ku 80 mu gihugu cose, kuvuga gushiraho ibikoresho byankenerwa les infrastructures productives zigera ku 80 muri ivyo bisata bitandukanye twajeje gutondagura. Tuzotanga amafaranga hagaragara tuzobashikiriza ibikoresho bifise agaciro kari hagati bifise agaciro k'amafaranga y'abanyaburaya imiliyoni ibihumbi amajana 250. Nitwanze Imana Beatrice nkaba muhuza bikorwa mu mugambi Prete nyunganira. Ego umufaso muhejeje gutunganya igikorwa mu mugambi murongoye ni nubuhe butumwa mwifuza ko dushikiriza abenegihugu abatwumviriza? Ubutumwa tushikirije abenegihugu kuri uyu munsi uri hejuru nuko duhejeje kugurura ku mugaragaro ukumenyesha abenegihugu yuko kuva ku itariki 20 z'ukwezi k'umunani gushika ku itariki 5 z'ukwezi kw'icenda bashobora gushikana imigambi yabo kugira ngo mu mugambi Prete nyunganira kugira ngo bazoronke inyunganizi iri hagati y'amafaranga y'abanyaburaya amajana 2 n'amajana 250 ibihumbi amajana 2 n'ibihumbi amajana 250. Ivyo rero iyo nyunganizi ikazofasha kugira ngo abariko barakora ibikorwa vyo kwiteza imbere mu bisata bitandukanye twashikirije bazoshobore kuronka ibikoresho byankenerwa nk'ibyo twavuga ama equipment n'ibindi kugira ngo ibikorwa vyabo byo kwiteza imbere bitera imbere bashobore gutanga akazi no kubandi benegihugu. Mutubwira imigambi abo bafise bazoshikiriza iyo migambi n'imigambi yihe ko tuzi ko hari imigambi myinshi ubworozi burimwe nihe migambi? Ni imigambi cyane cyane mu bariko barakora mu gisata cyo guhingura ivyimburwa biva mu bworozi na cyane cyane bariko barakorera mu gisata c'ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'amafi, abakorera mu gisata c'ivyamwa guhingura ivyamwa, abakorera mu gisata c'ingurube ubworozi bw'ingurube n'abakorera mu gisata c'ubutare n'agataka. Amafaranga yavuye hehe? Mbega umugambi uzoba imigambi zobi ya mbere ningahe mutekanya kwakira imigambi ingana gute umugambi uzoba wagiye imbere uzoronka ngahe? Muri iki gisata twuguruye uyu munsi dufise amafaranga angana n'imiliyoni 20 z'amafaranga y'abanyaburaya ategekanijwe kuzokunganira amashirahamwe agera ku 80 mu gihugu cose, kuvuga gushiraho ibikoresho byankenerwa les infrastructures productives zigera ku 80 muri ivyo bisata bitandukanye twajeje gutondagura. Amafaranga umugambi Prete nyunganira n'umugambi w'igihugu ufashwe mu mugongo ni banki yesi. Umugambi wa mbere uzohabwa amafaranga angana si umugambi wa mbere no kuvuga iyo migambi 80 ya mbere izobi ya mbere umwe wese azohabwa inyunganizi ingana n'amafaranga ibihumbi amajana 250 y'amafaranga y'abanyaburaya. Iyo migambi zoronka ayo mafaranga izo yasubiza canke niyo ayo mafaranga izogumya yakoresha nimba tuzotanga amafaranga hagaragara tuzobashikiriza ibikoresho bifise agaciro kari hagati bifise agaciro k'amafaranga y'abanyaburaya imiliyoni ibihumbi amajana 250. Prete nyunganira izokukira hehe?
Prete nyunganira ntidandaza, Prete nyunganira ni umugambi w'igihugu. Igihugu cyateguye umugambi uraheza ufatwa mu mugongo ni banki y'isi kugira ngo uyo mugambi uze gusahiriza amashirahamwe y'abikorera ivyabo. mu bitavye ino nama harabashikirije yuko ibikoresho bahabwa hari igihe bitaba bihuriranye n'ivyo baba basavye. Ayo makenga muyavuga biki? Amakenga twagerageje kubumvisha yuko tuzofatira ku bikoresho basavye, hanyuma mu kugura ibikoresho tuzoba turi kumwe n'abazoba bacaguwe kugira ngo bashikirizwe ivyo bikoresho, bazoheza nabo nyene bakurikirane ingene ivyo basavye bizogurwa n'ingene bizoba tuzoheza tukabibashikiriza. Harabaye ivyigwa vyerekana yuko guhingura umwimbu biri mu bisata vyoteza imbere igihugu gusumba ibindi. Ubucuruzi nabwo ntibwari bukenewe. Ubucuruzi twarabonye yuko ivyigwa vyerekanye yuko ibisata biza imbere ari bijya twashikirije byo guhingura umwimbu uva mu burimyi no mu bworozi. Abakora mu bindi bisata atari icuri n'ubworozi nabo bo bazoshikirwa. Mu mugambi Prete nyunganira abo ntibategekanijwe kumbure mu yindi migambi, kuko imigambi ya leta ifashwe mu mugongo ni banki y'isi ni myinshi. Nibaza ko hashobora kuba hari yindi migambi ishobora gufata mu mugongo abari mu bindi bisata itazofatwa mu mugongo n'umugambi Prete nyunganira. Abashaka guhiganwa abo bigenza gute, amadosiye yabo yashikiriza mu buryo bwayo? Twashikirije urubuga wezi3 akaburungu subco gakwego Prete akaburungu beyi. Impapuro zisabwa canke amadosiye asabwa kugira ngo biyandikishe? Ibisabwa vyose abazokugura urwo rubuga twashizeho bazobisanga ku rubuga, baheze babisome hanyuma bagende barondere ibikenewe vyose kugira ngo bashikane umugambi wabo mu ihega. Donatrice du projet Prete nyunganira. Vous avez lancé une activité aujourd'hui de lancement officiel de la subvention contrepartie. En quoi consiste cette subvention et comment ça va se dérouler? Et nous avons lancé officiellement aujourd'hui le mécanisme des subventions de contrepartie. C'est un des instruments les plus importants du projet Prete nyunganira qui consiste à appuyer les opérateurs économiques dans le cadre de les appuyer à avoir accès à des infrastructures productives de qualité qui permettront aux micro, petites et moyennes entreprises d'être plus compétitives et de réaliser leurs projets avec moins de difficultés. Quels sont les opérateurs économiques qui seront subventionnés et à quelle hauteur? La subvention dans le cadre des subventions de contrepartie est à hauteur de $250,000 par infrastructure. Et nous comptons mettre en place 80 infrastructures productives et dans les différentes chaînes de valeur prioritaires pour le projet, à savoir le lait, les volailles, la pisciculture, le secteur minier, la chaîne de valeur porcine, ainsi que les fruits tropicaux. Est-ce que les mines font partie? Oui, les mines font partie des chaînes de valeur prioritaires. Et quels sont les critères de sélection et quels seraient aussi comment ils vont postuler? Ils vont postuler, ils vont soumettre leur projet à travers la plateforme www.subco-prete.bi et ils vont soumettre leur projet. Aujourd'hui, nous venons de lancer l'appel à projet. Donc, c'est un appel aux opérateurs économiques de soumettre leurs propositions de projet à travers cette plateforme. Quel est le contenu du dossier de soumission de candidature? Le contenu du dossier, il suffit de rentrer sur la plateforme que je viens de mentionner. Vous trouverez toutes les informations là-dessus. Et les critères d'éligibilité et de sélection sont sur la plateforme. Et le montant total de subvention? Cette sous-composante va subventionner justement les infrastructures productives avec un montant global de $20 millions. Et le diagnostic donc, du secteur privé qui a été réalisé
en 2022 a montré que ces chaînes de valeur ont été jugées prioritaires pour la transformation économique du pays. Les participants ou les représentants des sociétés ont exprimé des inquiétudes concernant les équipements qui ne sont pas proportionnels à leurs demandes. Si cela est arrivé peut-être dans d'autres projets, au niveau du projet PRET, nous allons travailler avec les bénéficiaires de la subvention pour préciser les spécifications techniques des équipements qui seront acquisitionnés et les bénéficiaires participeront donc dans le processus d'acquisition de ces équipements.